kubera ibintu bibera kuri tele uyagaruka bikubwira kandi abashaka kubyumviriza wewe yumva biryoshe cyane utabyumvirije cyabona mama nawe niwe ahora bishika nivyo nyene. Rero ikindi kintu gikomeye uramuherekeza mu bikorwa aja mu vyiwe vy'abana ukaparticipa agutumiye ku ishure dufise uno munsi dufise umunsi mukuru uragenda ubonye ari mu rukino ukamwankuraje akabona ko waje. Ikindi kintu cya kabiri ibintu we wakubwira ubona atari bibi urabimufasha. Anashaka gucanja ku bana batanguye gukwiza imyaka 12 gushaka ku 18 bamwe bita badorese. Kenshi iyo myaka ye tuyigezemo cyatuvuga ngo abana babaye babi. Twese tubona yuko iyo myaka abantu bavuga ngo iragoye usinzobona araharenganye. Niyo myaka twicura yuko abakobwa batwara inda abantu babaho imitima ihagaze bavuga ati umwana wanje sinzobona arenganye no mwaka kubera nuzi ibintu biba bigoye cyane. Abari tension muhira ibintu abakunda bihushanye n'ivyo ushaka n'amavarera batangiye kugorana. Ariko kenshi ahantu bipfira ni hehe umwana wa 12 à 18 ans niho abatanguye kubawe kuduga ibintu bimwe bimwe abavyumvira uko nyene ntabaragira ubwenge bwiwe abakigendera ku bwenge bwawe. Atangushika imyaka 12 muri uko mu 6 niho twiga ubufindo ngo tre yavuye ngo ipari ngo igenda riyo. Ivyo bintu ntushobora ubibwiye umwana w'imyaka 5 ashaka ngumenya n'ibiti kubera aho hantu nahazi azimuhira. Mugabo ufise 12 niho utangura kugira imagination kugira ivyumviro vyawe ubwonko bwawe uriko burakura. Rero kubera umwana aba ariko arakura Imana niko yapanze ibintu kubera aba ariko arakura wewe rero ntavyubuzi nk'umuvyeyi azana ibintu vyiwe utuinitiative kuvuga je nkundiki je nshakiki uwo harawa amatelefone wowe ukabona ibintu ariko arazana ntibishobotse kuko nawe ikibazo cya mbere ugira ivyo bintu navyo baguhaye ufite imyaka 12. Rero kubera wowe utabironse akabigusaba ucibona umenga sivyo. Amen. Rero umwana w'imyaka 12 ugeza ku 18 abatanguye kuzana ivyumviro vyiwe abatanguye kuzana initiative ziwe ibikorwa vyiwe. Ikintu ukora niki wowe umwereka kwa rukundo nyene wamwereka kuva gikuru. Icya kabiri ibintu akubwira ashaka kujamo urabishigikira kumwe wawe kakundi wahora ubikora. Icya kabiri ntabashaka ngo ugume umuha amategeko. Hari ibintu nk'umuvyeyi utegeza kumwumvisha n'ivyo byose ntuvyemere ariko aje kukubwira ati je nashaka kuja muri club de danse cyangwa nashaka kuja muri equipe ya football cyangwa nashaka kwiga moto usangura guharura ngo bazava mugonga izava mutura hasi ibintu nk'ivyo. Hari ibintu tutangura kubwira. Rero iyo utanguye kuyumvira uko uburi kuramubloka kubera imyaka 12 gushaka 18 inguvu z'umubiri ziba ari nyinshi. Ni umwana bari kwarakura kujya kuntu bavuga ngo umwana urabona ko yahindutse ugasanga yabaye muremure abandi nabo bacha batangura kumera amabere n'ibindi byinshi biza ku mubiri. Ariko kubera rero umubiri uri kurakura ziriya nguvu atazikoresheje mucamu bipfa. Amen. Wewe uri kurakura uri kuresha mu myaka 30 ningahe umubiri utangiye kuyegeranya utangura kugomba n'umwana wa mere gutyo. Ariko wewe abarikaga inguvu nyinshi nk'abana b'abahungu wowe niyo myaka bagwana niyo myaka baje kwiga karate niyo myaka afashe moto ariruka cyane kubera iki umubiri w'ufite inguvu nyinshi. Rero aho kumubuza kubikoresha ivyo bintu uravyemera kuko n'Imana yabimuhaye wowe umwigisha kubikoresha neza. Akubwira ati je nshaka kuja kwiga ikinga uramubwira ati genda ariko ugende wigira ahantu batashaka kugonga utarayimenya. Icya kabiri naco uramubwira ati ibarabara barigendera mwuko akaba ari okazi yo kumwigisha akaje ko kumwigisha amategeko y'ibarabara kuko ivyo bintu bimubujije azotiba gutoroka. Hariho abantu bize igitari ibintu ndabibabwira kubera iki no mwishengero ntavyo batahura. Hari abantu bize gitari abavyeyi babo abapastora bakoze ubimana muga akamubwira ati nuje kwiga gitari ivyo bintu sivyo kubera niyo ari bwatahure ku gitari ari ciza bari ni makantike gusa bakoma amashi. Umwana avuze ati papa je nshaka kuja kwiga gitari saka akamubwira ati mwana ivyo bintu ntivyemewe
abandi bakavuga ati nshaka kuja gukina football, papa akamubwira ati ivyo bintu ni vy'abapagani ni vya dayimoni bireke. Dufise ibintu vyinshi ngaha aye tutahura nabi. Rero umwana akubwiye ati je nshaka kuja kwiga imoto cyangwa nshaka kuja muri club de danse, mureke ajeyo avyige. Nawe bari ari indirimbo z'ikirundi nk'abantu babakijijwe, arige bari indirimbo zimwe zimwe ugasanga ntitubihurizako, uramureka akagenda akiga gutamba, abiza akabimenya, mugaca muzana mu rusengero indirimbo batamba mu buryo bw'ikirundi, kugira ngo wa mwana wo gukomeza mu bapagani atamba indirimbo z'Imana mu rusengero. Biriya bintu akunda mukarondera ingene mubizana mu rusengero akabikorera. Turi kumwe? Amen. Nije bituma mu rusengero hategeza kuba ibikorwa by'abantu bose. Abantu bakunda gutamba bategeza kuronka umwanya wabo, abantu bakunda gukina bategeza kugira equipe ya football yabo, abantu bakunda izindi nkino bategeza kugira umwanya wabo, n'abantu bakunda ivyerekeye théâtre, udukino, ibintu bitandukanye bategeza kuronka uwo mwanya. Batawuronse ntimuzobagumana, ibikunda. Umwana amubwiye ati genda wige ubimenye, ugashumubwira ati rero kubera wavyize ukabimenya ni vyiza, ndabinezerewe, ingo rero nkwereka aho ushobora gutanga. Imana kubera ibibona ivyo bintu ko wavyemeye nk'umuvyeyi, kandi ikabona ko umutima wawe ari mwiza, Imana nayo iramenya ngene bigenza kugira ngo aze, kubera Imana nidufasha. Ariko iyo wewe ivyo bintu n'Imana iba yabimuhaye abibikunda kubera Imana yabimushizemo, ariko wewe ikibazo aho kiba kenshi usanga umuvyeyi ko aragwanya ivyo bintu yibaza ngo ari mu nzira yo, kubera nawe ntavyo bamuhaye akiri umwana. Twese twavuze ku myaka 12 wakurikira kwawe afise umuhoro, nta bintu bamubwira ngo ushaka kuja gukina, yakubwira ati je nije ndakugaburira hora. Niko vyari bimeze. Ariko natwe twarakomeretse kubera iki ntitwize gukina. Abamwe bari abantu bakomeye ari abastari kubera iyo myaka ntibatwemera kubikora. Ariko wewe ufise umwana uragerageza kuraba ikintu akunda ukakimufasha kugiteramwe imbere. Mugaca muri eglise kubera muba muri abantu bakuze muri abavyeyi, muragira inama mukavugana ati abana bacu bakunda ibi nibi, nta kuntu twotegura nka evenement cyangwa tugashiraho ikintu cy'abajene bakazoja barakora bijye ibintu bakabikora bari mu rusengero. Bakazoca mugaca muboneraho n'akaryo ko kubigisha ijambo ry'Imana, kuko muri kino gihe abajene bagomba batwarwa n'ibintu bya technology n'ibindi bintu bya musique n'ibiki. Ukugene tubatakaza ni kubera ibintu bo bakunda tutabiha umwanya muri eglise. Uri umuvyeyi ufite imyaka 30-40, iyo myaka wari kuyumvira ingene uzubaka inzu, ingene uzogura parcelle, ingene minervare y'umwana uzoyironka, kugira ngo umwana aze kukubwira ati nshaka kuja kwiga football, umva umenga ariko aragutesha umwanya. Mugabo ntuharura yuko wowe ivyo bintu uzobirondera akaba ari wabisigarana, ni wamutakaza bizoja bitwara undi muntu. Ico nisho tutakaza kubona. Rero kenshi kubera sosi z'ubuzima usanga umuvyeyi umwana atamona, ariko uburyo Imana yapanze ibintu umwana umwitayeho, Imana nayo mu bintu ibona yuko udashoboye irashira mu rutoki rwayo. Amen. Rero nari navuze ngo affectionation, ariko ndasobanura affection uvuga ngo umwana uramukunda nk'umwana wawe, hama ukamubera inshuti muri bijya bintu akora, kandi uko akura azoshabona mama yaranyonkeje, barangaburira, ngiye gukina yaramperekeza, ngiye ku ishure yaraza kuraba umunsi atanga amanota, mu bintu namubwira yaranyigisha, yaranyemere ndiga moto. Amaze gukura azoguma kwibuka, kubera nawe hari ibintu wamufashije akunda mu buto bwiwe. Ikindi kintu nashaka twandike ni cyane, ikindi kintu nashaka twandike dushobora kwigisha abana bacu nk'abavyeyi, ni ibintu vyerekeye gukunda gukora. Nari mvuze tuvuze affection n'urukundo nk'uko Imana itwigisha no kuba inshuti yiwe. Ikindi kintu gikomeye umwigisha ni umuco wo gukora. Kuba umuntu yovuga ati je nzoba umurimyi ubu akoresha ubuhinga bwa none, cyangwa je nzoba umuganga,
ivyo bintu umwana akavyigira he muhira. Ikintu uvuga gatoya ngaha kubera umwanya uri kuragenda, umuco wo gukora kenshi igituma no muri eglise tutawufise mwishengero, igituma tuguma dusengera ubuzi canke tubwira twitega ku pasiteri hari abantu bakomeye bazinanye umunsi umwe bazoza bagaca batwibuka. Hari ibintu tugendana ku vyiyumviro tuguma twibaza ngo bizokunda ariko ntibihabe. Igituma muri eglise ibintu vyo kurondera ikintu ukora igituma bidahari ni kubera umwana akura muhira atabihari. Ingene Abisirayeli bari bameze ndaza kubaha imirongo muzo kuyandika muzo hasoma. Mu muco w'abayuda igituma bateye imbere ku isi nibo bantu b'abanyabwenge, nibo bantu bayimvanta, nibo bantu bafise amahera menshi ku isi. Aha hantu biva ni hehe? Umuco wabo ibintu vya mbere bashira imbere nkuko twabisomye mu ijambo ry'Imana mu bacamanza no muri Zaburi. Ikintu cya mbere bashira imbere ni ukwigisha umwana ivyerekeye ivy'umutima, kumenya Imana, kubaha Imana. Icya kabiri ni igikorwa gukora. Mu muco wabo umwana yigira gushona impuzu muhira, kutira yavyigishwa na nyina. Umuhungu yigisha kubaza, se niwe yamwigisha kubaza. So wawe abiza akabikwigisha, ntuzovuga ngo nta mahera kuja muri atelier ngo banyigishe ngo ukeneye. So wawe arabikwigisha. Haleluya. Rero igituma dufise ibibazo muri eglise, igituma atamigambi dukora ni kubera wewe babikubwira ufite imyaka 20 cyangwa 25, aho waragiye ku ishure wararushe banagutema usubira irondera ishure ugaheza bakashaka kugira ngo ubu rero ni wirondera umurimo ucuba desi. Vuga none nagiye ku ishure kubera iki? Mugabe ikibazo kiri he? Abandi aja ku ishure afise butiki, aja ku ishure afise amakinga nka 10 amucira amahera, niko abandi bameze. Hama agaca amenya ingene aja aragira bira, ninjije amahe 10,000 no munsi, ninjije 10,000 uwundi munsi 10,000 uwundi 5, akazokura azi kujera amahera kubera iki? Yabitanguye ari umwana kandi vyavuye muri za kinga 10 yari afise. Ageze kugira entreprise cyangwa gutwara kuba umutegetsi, ibi bizomunanira kujera amahera. Rero igituma twebwe dusibazo muri eglise, ibaze ushaka kuba ufise umwana w'imyaka 10 cyangwa 15, ni ikihe kintu kizomutunga uramwigisha? Turetse kuvuga ngo azoronka diplome, ni ikihe kintu umwana wawe uri kuramwigisha kizoshobora kumutunga? Cyane nawe usanga atacuzi ubeshejwe na diplome. Murabona ibibazo dufise. Rero nashaka ndababwire ngo mu Bisirayeli ibibazo by'ubushomeri wabo ntibibaho. Igihugu cyabo n'ubugaragwa ariko kirimwe n'ijya ntansara bagira. Bagenda kugura ivu mu bindi bihugu bakarizana bakarisanzaza mu gihugu bagaca barima. Ibaze ikibazo dufise twese. Hamaze kuza ku ibintu byo kujya ku ishuri. Muri eglise twashe tubona umwana ni ku ishuri. Abavyeyi muhira nabo bavuga ati iterambere ni ku ishuri. Mugabo ubuhano biriko biragaruka. Ukuze atakintu uzi gukora cyo wawe mu buzima, urashobora gusaza atakintu maze. Murabibona na urashaka kumara imyaka 5 ushomereye. Kandi abavyeyi barakuriye minerval. Waragiye ku ishuri, ayo mahera yose ariko arahomba. Namwe ubu muragura amakaye, muradeha minerval. Ni gute abashomeri ni benshi ngaha no mu zindi ntara? Kubera iki ivyo bintu matacu mu vyiyumvirako? Muri baza ko Imana izokora ibitangaza abana banyu bakabe baca baronka akazi gusa. Ariko kera umwana yakura azi gukora ikintu kanaka, umwana wawe umwigishije gushona agakura bizi. Ni habi kibazo azosha tora imashini agenda shone ntazobora amahera yo kugura impuzu. Izo bizomubuza kuja mu ngeso mbi. Kandi Imana ishobora guca umuhezagira agatera imbere. Rero Ibiri bavuga ngo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ni ikihe kintu umwana wawe azi gukora? Kuko iyo ni education. Niyo uvuga uti umwana wanje naramureze. Igihe azi gukora ikintu kavuga uti
umwana wanje naho nazondahari azitunga. Yesu yigiye kubaza, ninde yamwishe kubaza? Ni Yosefu n'isi. Yosefu yaravye atelier muri Israeli nk'ubu mwe muhangara mu cibitoke, nimba iyi quartier hari imiryango 15. Ingene muri Israeli bimeze, village aho muba twe tuvyita ikibano, umuryango umwe babaza ati ibintu byo kubaza ni nakabikora, uwundi muryango babaza kubaka inzu ni nakabikora, ibindi bakavuga bati ivyo kuroba ni nakabikora. Biravuga ngo ba Petero bari abarovyi. Ikindi babaza ati uriya muryango ni ukanika imiduga, baba bizi. Umuryango wose ufise igikorwa kizwi abandi bantu bawuziko, bose ugize ikibazo ashaja kubaza uwo muryango, kandi bari mu kibano ntubura abantu bagushorera. Niko biba bimeze. Abana bawe rero kubera muba mukorera muri atelier ibiri muhira, inzu ibiri impande, nuko byose biba bibiri ngaho. Bakura biga gukora imiduga, abandi bagakura biga kuroba, abandi bagakura biga kubaka inzu. Niryo shure rya vrai, ni ibintu pratique. Ariko umunyeshuri ashobora kwiga ishure rya informatique, umwaye imashini ati ja muri Word unyandikira ikete, ntavyo ashobora kubera kwishure nta mashini bafise. Amen. Ibi bintu nitumenyereye kandi urumva birakudefye, biratuma usuzuma ukabona yuko ibintu bimwe mwatari byo. Nk'ubu uravuga ngo umwana wawe azokora akazi, nta mashini usanga ariga, nta niyo wiyumvira kugura. Ni bande bafite imashini muhira ordinateur? Ni bande basi babona yuko ikenewe ashaka kuvuga ati nogira projet yo kuyigura? Murabona ni bakeye. Kubera iki? Ibi bintu navyo tubona rero. Nje ku kibazo sherekeye imibereho, muca mubona igituma abana bananirwa. Ni kubera yagiye kwishura araboroka, umwarimu akamubaza ibibazo agasubiza ibintu yaborotse, agaca aronka diplome. Aje muri quartier kugira ngo avuga ati amahera ndayacuka, ivyo bintu acatakara. Mugabo mubwiye ati vuga Ubufaransa aho buri, aca kugira ngo biburaye. Mubwiye ati vuga Nile ahica, aca kugira ngo ica mu Burundi, igashika muri Tanzania no mu Uganda, igashika no muri Sudan, igashika muri Egypte no muri Mediterane. Ivyo bintu ni ya geography yo kwishura. Mugabo mubwiye ati none ivyo bintu ubona ni gute byo kwinjiriza? Acataka. Kandi warabiriye minervare, uriya afise ishure wewe ariko arabaho, mugabo wewe uri kurahomba. Minervare ni investissement ubukozi, ni nk'amahera uri kuravuga uti aya mahera azonyungukira. Sovuga ngo umwana yige, oya ni kugira ngo uvuge uti ibintu ndiko ndakora bizogira ikintu bivuyemo. Ukivuga ngo aronke diplome gusa nta hantu ushaka kugeza, kuko azoshaza yicare muhira aguma ayindya waruhiye, nawe uri kurasaza uri kuja muri retraite, hagere naho utangura kugwara ataca gufasha. Amen. Ibi bintu kugira ngo bikunde bizosaba yuko ibintu byinshi mu bihindura mu buzima bwanyu. Bizosaba ikindi yuko mufata ingingo mutahora mufata. Amen. Je ndi muri université twaratonda mu ishuri abarimu bakaza bakatwigisha, baduha amaserabisi manini nk'impapuro 150. Ukagenda ukaboroka ibintu byinshi, bimwe byanditswe n'Abanyamerika, ibindi n'Abayapani, ibindi n'Abasenegale, ibindi n'Abarusiya. Ibyo bintu byose bakabishira muri serabisi, bagashaka kugira ngo uvyige tukubaze uzobuza ubwenge. Tumaze guheza ukabona nta mahera mfise yikamambiri, nta mahera y'impuzu yo mu rubanza afise, ugasanga kubaza none ibintu nize bimariye iki? Tukayatangura kubona yuko kugira ngo ibintu wize bigire ikintu bigufasha, nuko uzi kubihuza n'ikintu abantu bakeneye mu buzima kugira ngo bashobore kuza bakurihe. Mwiko muranyu? Rero ivyo bintu nibyo usanga tutabona. Ugenda ubaza umwana wawe nimba yarahejeje secondaire dufata cyangwa ariko riga kaminuza, umubwira ati ibintu wowe uri kuriga ubona bizokwinjiza amahera gute? Niyo ashaka kugusigurira ati nzokora iki, azoba ashobora kubikora.
muga abantu benshi tuvuga ngo nzoronka diplome nsaba akazi Imana nzoyisenga yumve, ariko hari Imana kuri kuka kumushomere kugeza ubonyewe ko hari ikintu ushoboye gukora, kandi ivyo bintu bihari. Igituma ubutumwa bukeneye kino gihe ni kubera iki? Imana ni twebwe yahaye responsibility cyangwa inshingano zo guhindura ubuzima bw'abantu. Nari ndatamwe ndabivuga pastor atarashika, amakaminuza yahereye muri eglise, abadokiteri niho bava, abamekanisiye, abaengineer niho bava, biriya n'ishengero ryabikora. Ivyimwe mu biheze batonda kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane kwiga ibintu by'ubuzima. Abakristo bakera nibananirwa n'ubuzima, twe nitwe bishikira. Ntushobora kumenya Imana uvuge ngo kubaho biransi. Imana niyo yadushize ku isi, ntiyigeze itegura ko bitunanira. Hari ibintu tuba tudatahura, kandi Imana nizo gukura ku isi ishaka utaragira gutaha, uzobaha ku isi nawe uzofise ibibazo. Rero ni vyiza yuko wemera uwo mwanya Imana ikiguhaye wo kuba ku isi, ukemera gukemura ibibazo bihari. Turi kumwe ga yemwe? Rero bamwe ngaha usanga ibintu bimwe bibagora gutahura, hari n'abandi babona yuko umenga ntibishoboka, ariko birashoboka. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kintu kinanira Imana. Amen. Rero sinovuga amajambo menshi, reka mvuge mu majambo make y'ibintu twize yuko kushera umwana ni kumufasha gutunganya ubuzima bwiwe akazogira ibintu ashitse. Ingene tubikora tubibonye gute? Tubonye yuko ikintu cya mbere dutahura Jesu no kuvuga ngo ibintu ni je ndabijejwe, ni je ndageza kubikora. Ingene tubikora twabonye yuko umwana uramukunda, umuha affection nayo n'urukundo hamwe n'ubucuti. Nabisiguye ingene ugenda ura ibintu agusaba cyangwa ibintu bimwe ukabijamwo ukamwankurasha kubona yuko utari umuvyeyi gusa muhinja, ariko uri umugenzi mushaka kuganira, kugira ngo n'igihe haba haje ibintu abantu bamusaba bajyamane, biriya bintu byose bishika umwana bakamutera inda atavyuze kubaza gute yagize yeshoboye kuja kuryamana n'umuntu, cyangwa gute umwana wanje w'umuhungu yagiye kwiba, ukibaza gute atashoboye kubimbwira. Rero iyo akuze mujana mw'ivyo bintu ashaka kukubwira ati je ndakeneye iki, ukakimuha. Ariko iyo atakuze uri hafi yiwe arakenera ikintu ntarakubwira, cyangwa mama ninamubwira ntaza kuvyumva, n'ibindi nawe ndamubwira navyumva, umutima w'ugashika ukaba wariyugaye. Amen. Kandi iyo umwana wakubwira ibintu akeneye nawe utabisho, uragenda ukabwira Imana, Mana uwo mwana ni wamumpaye akeneye ibi, ntushoboze kubironka. Amen. Ingene ikindi twabonye nuko umwana ni wowe umwigisha umuco wo gukora, ukamwigisha ikintu we uzi, ubona wowe cya kintu utakizi ukamurihira akagenda kwiga ikintu kizomutunga. Birababaje kubona dusenga, tukaza mu rusengero tukakoma amashi, tukagira n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko usohotse hanze ukaba uri umuntu anyene atera ikigongo. Abantu bakabona yuko nta hantu uri kurigeza, nta n'icyo ushoboye kubafasha igihe bafite ibibazo. Ivyo ni ibintu bibabaje cyane, ariko ubundi ushoboye gutahura ikintu ushobora gukora, Imana ikaguhezagira kubera akoresha amaboko yawe. Kandi ibintu igituma bikenewe cyane, bizotuma utiba, nawe uzoja mu bazo gwa responsibility. Uzobuza uti je naho bonkura, nimba ari poste baguhaye, na uzovuga uti je nimwankura nzosubira gushona, je ni mu nkanga ndazi guca amahera ndashaka kwibeshaho. Ariko bagushiza ahantu ukajya amahera menshi atakintu uzi, bavuze ngo turagukura, umutima uraruhagaze. Kubera iki? Nta kintu ucuvuga none je nshaka kubaho gute. Mugabo uzi kuvuga uti naho mu nkura je ndagenda muri atelier nibazira imbaho ndaronka iconye, ico gihe nacyo bigutwaye. Haleluya. Biratawuritse. Ibi bizogutuma mu buzima umuntu aba ari integre, ataguma atwara utuntu tw'abantu cyangwa arenganya abantu kugira ngo aronke ibintu akeneye abuze. Kubera amaboko yawe urayakoresha, baguhaye akazi keza uragenda ukagakora, gaheze uragaruhuka kora vya bindi, cyangwa yo waronse ukayongereza ukagira ikintu gikomeye kurusha. Mugabe yatakintu ki wawuzi, nawe uzovuga ngo urasenga ngo Imana irakuganiriza. Iyo hageze ibintu byo kubaho umutima, hari ibintu biba bitoroshe umutima. Ariko iyo uzovuga uti je ndazi kubaza, je ndazi kuvura, je ndazi
gufasha abantu ibintu kanaka, ivyo bintu uravuga uti Imana je kindakizi nuncira inzira, je nkeneye kuba ndaguhesha icubahiro. Amen. Rero mu majambo make ni ibi bintu twize, gukunda umwana ukaba umugenzi wiwe, hamuka mwigisha ikintu kizomutunga. Ntimusubire kwisigira cyane diplome, kubera muri kino gihe nta hantu zikuzageza abantu. Imana ishaka umuntu amenye ikintu agikoresha hame muheza, kuko dusisezerano yuko Imana yacu itanga umugisha. Mugabo umugisha ukaba ufatanye n'ikintu twebwe dukora n'izina ryacu. Amen. Haleluya. Sinzi ko muri ko muravyumva bino bintu. Rero nashaka kubera muri abavyeyi kandi inyigisho z'abavyeyi, ushaka kubona ibintu byinshi utarakora canke ukwiye gukora. Ntituzoba turi kumwe mu minsi iri imbere ngo umenye ingene biriko biragenda ibintu byose, ariko nashaka ngo kubera uno mugoroba wahabaye ugenda uhindura ibintu bimwe bimwe, ibindi bintu udashobora uvyereka Imana. Haleluya. Abana ba kino gihe bakeneye ordinateur, bakeneye kumenya gukoresha internet. Ndiko ndabivugira ngaha ni ibintu bamwe mubona bidashoboka, ariko nizo bakeneye. Bakeneye kumenya gukoresha ordinateur. Murashobora kugira projet ngaha muri abantu benshi, mukarondera umuntu afite ordinateur abizi, mugaca mumusaba mukamurira, akazoza arigisha abana bukebuke, bagatangura bakayikorako, bakamenya ziriya ndome ingene zikurikirana, abakamenya no kwandika, akabasigurira ati ibi vyitwa uku, ibi vyitwa uku. Mukabiha nk'amezi angahe 3-4 ari byo muri ko murabigira, kugira ngo abana banyu bakure bazi ibintu bizobatunga. Haleluya. Iyo murashaka kwigira projet mukabikora. Bamwe bangaha tiko turavuga ntimwakuze mukoresha ordinateur biriko bizu, ariko abana banyu murashaka kubafasha bakazokura babizi, kugira ngo uzoneze uvuga uti jewe ibintu ntagezeko umwana wanje yarabigezeko. Amen. Haleluya. Amen. Ico kintu cyo bari ciza nivyo bizobafasha no mu kazi. Ikindi kintu naco sindi uvuga ama initiative yandi mwogira, muri ngaha murashobora kubona ibindi bintu bishoboye abana bashobora gukora, mukagira initiative nka zibiri zishobora gufasha abana banyu. Haleluya. Amen. Amen. Rero nivyo bintu bikurikuru dushobora gufashisha abana mu kubajera. Ntitwoza kuvuga ngo badoresa n'abana bagoye niba bingiriye myaka iragoye. Oya, umwatureka amajambo meza, uvuge ko azobaho, umusengere, hamugire icyo umufashije. Nawe yogira ingeso mbi agatwara inda, Imana irabikosora. Haleluya. Ntucumwe wangu umute ngo yatwaye inda yavye mwana w'ishushu. Oya, Imana irabikosora ikabikuramo ikintu ciza, kubera niyo sezerano dufise. Birivuga ngo nta muntu izera Imana azokogwa n'isoni. Amen. Ibintu bibi tubona ku bana abantu bavuga, oya twe tubirengere, tubafasha aho tugeza, ibisigaye tubisaba Imana. Ariko muri kino gihe nivyo bintu nababwira, ibisigaye Imana igendera dukuza mu bintu byose kandi nidushoboza. Rero nanje no kubuzima bwanje bwahindutse, je nivyo nkora, mfite diplome mu bintu vyerekeye inyifato y'abana batoya n'abana b'imiyabaga, ariko sivyo nkora mu buzima bwa misi yose. Nkora ivyo gusobanura indimi, amadokima, amadiplome, nk'ibintu biri mu Cyongereza nkabishaka mu Kirundi, mu Gifaransa nkabishaka, ibintu mu Gifaransa nkabishaka mu Kirundi uko nyene. Rero ni ibintu bifasha cyane, kubera bituma jewe numva yuko naho ata muntu yoza kumpa akazi ndashobora kubaho. Amen. Nanje sinari niteze ko ubuzima bwanje buzogenda uko, ariko Imana yabishatse kugira ngo inyereke yuko ntakwiye kubaho mfukamira abantu. Ahanini ugasanga n'abantu tubaha ivyubahiro byinshi kubera ikintu bo batugaburira, ariko byaranyeretse yuko Imana yaduhaye ibintu bidutunga. Amen. Yici bitoke murashaka kuyihindura, izi nyigisho muzitaho muzigendeye nko mu myaka 10 imbere, abantu ngaha aho bawuzuye abantu benshi, kubera nibabona umuntu yaje ngaha akengereza, bakabona yatanguye ikintu, bakabona asigaye yambara neza, bakabona asigaye abahantu aririhira, uwo wigenjeje gute? Azobwira 5 undi abwire 5, muzosanga igrize yuzuye, kandi muzoba mufise amahera yo gukora ibikorwa byanyu. Uko niko abantu baca baza bakumviza ubutumwa, Imana ikabona no kongera ibindi bintu. Amen.
rero uko niko nanje natawe uyu nanje sinabiteguye nari nzi ko nzoronka akazi nkacambaho ariko Imana yarabihindukije inyereka yuko hari ibintu ushoboye gukora nkabifashisha n'abantu. Amen. Ingene twe dukora ndangiza nka diplome murabona ngene imeze. Diplome ni page imwe uyikuye mu rurimi ukayishira mu yindi ni 15,000 niyo mahera make. Kandi mushobora kubikora nko mu minota 10 kandi ndabihejeje. Mu minota 10 ukaba uciye 15,000. Rero ivyo nanje sinavyiyumvira uko. Rero hari ibintu byinshi dukengera dushoboye ugasanga ntitubizi kandi arivyo biri mu mugisha wacu, kandi biranyorohereza kubera iki ushobora no gukora ibindi bintu byinshi. Rero nasanga ndabereka bino bintu naho wowe uvuga uti ndakuze hari ikintu ushoboye nawe ushobora gutanga. Amen. Rero ni inyigisho z'abana uko tubajera n'ibindi bintu byinshi ndiro ndaje muri detail kubera impamvu z'umwanya. Ibintu bikomeye umwana vyigira ku muvyeyi biravuga ngo umugisha umwana agira no kugira abavyeyi bashaka kugira ico bamufashije, kandi abavyeyi nk'uko twabibonye muri Zaburi 127 nibo barasa abana kure. Abana ni nk'imyami, ivyo ubigisha, ivyo ubereka, ivyo bafasha kugira gushikako nivyo bizotuma bagera kure. Amen. Rero je ndashima Imana kuko yahinduye ubuzima bwanje hama ikaba yarangiriye neza. Ibi ndababwiye ni ibintu bikeya ariko navyize umwanya muremure, kandi nshatse kuvuga bikeya kugira ngo ndababwire ibintu mushobora gushira mu ngiro bikunda, ivyo mushobora gukosora mu bikosore. Mugiye hamwe mukavuga dufunitse umugambo uyu mukawupfundika, ariko nifuza yuko dusuye kuvugana nzokumva ati twe turiko duhindura ibintu gutya. Nawe ufise umwana watuwaza atarakura uzobuze we ibintu uzogendera umufasha, uzobuze reka nje kwiga ikinda cigisha umwana. Amen. Rero numva nogeza aha murakoze Imana bamugisha. Ikibazo? Okay, nimba umuntu afite ikibazo ngira yobaza. Umwana nibereye ahantu atana kimwe ninona, hanyuma umuhungu wanje kurema cyambira ati mugabo naho uraho ku mugoroba hari kuri arena turafise umushitsi aje gukorana na pasteur, hanyuma turavuga ibintu bijanye no kurera abana. Ntubura kwiyumvira ku bana mbeyasha ivyo bintu n'ivy'abajene twebwe abakuze ivyo bituraba. Bwa final manasanze ndi aussi concerné que abantu bari ngaha. Rero ndanezerewe cyane vraiment wakoze kubuntumira mwenda data. Hanyuma ibi bintu sanze arimo byari ibintu twese kubimenya ni ibintu byari bikenewe kabisa, kandi anezerewe kabisa, kandi baza umuntu wese ari ngaha aranezerewe n'ibintu byawe biriko biraba. Kuko twe twara ducurika ibintu sinzi nk'abantu je ndiko ndivuga. Ndafise umuhungu yiga mu wa gatatu yokwa mu ya kane nasanga ariko akina umupira n'abandi bana ngacamwe numviriza sha twe na nyoko nta mafaranga dufise kujya mu bitaro. Abo bahungu ukabona bakuvunye na fodra pamambara seje wigwamba impumure nzanga wahagaritse bwa désormais kubera inyigisho abazo myanisha uraja kwibuka niwaheza turabe ndabe ko tworonka Benyama Karabiri uyirwe tumwankuraje. Rero nico twumva ndiko ndavuga vraiment uyu mugoroba jewe mbere umugoroba benefit kuko ndamenye ivyo ntarinzi. Rero umugabo nagomba gucambaza akantu inyifata umuvyeyi yogira ngira ntange uburorero bubiri bunjemo pale hazaza suko ibintu nabonye hasi bon. Le premier exemple ngira ntange ngiyi
umwana aragiye kakarora ari ivy'ikaramu ari ivy'uwundi ariko tubona zanye nk'amakaramu 4 cyakubwira ati bon écoutez ubundi dusubira kungura amakaramu vuba conserve les 3 bics uzojura imwe ifise yaheze hanyuma rero twumvise yuko umuvyeyi ateza kugira urukundo umenga yise affection impuhwe urukundo ibintu bene ibyo okay hanyuma rero nkavuga nti wa mwana wumva yabonye kumugira inshuti ikomeye yati papa mama voilà wewe rero ugasanga ugiye kuguruka hejuru ngo finalement mon fils sera mbandi ugasumbuye ivyo bageze ari nacyo atangura kubona induze ukuntu ndashaka kugusaba wewe Imana yaduhaye ngo tubere orateur tubwire inyifato nziza n'uburyo two kuyatetsa kuri uwo mwana kugira ngo ero péché ayireke kandi na ya affection entre wewe na wa mwana ihagume voilà c'était le premier exemple ya kabiri niyo ya nyuma nkunda kubona mu Burundi nibaza ko ari Afrika yose imbere bishitse umwana akiri inkumi cyangwa akiri umusore ari umusore akagirizwa ko yateye inda ari umukobwa akagirizwa ko yasamye hanyuma hari ibintu bihora bica biba secretement avortement ibiki ibintu bene ibyo rero ugaca usanga ko aha mu Burundi niyo maze kubona coutume ugaca usanga bamwirutse ko nguri itabanga ngo warapfuye na bagaca bamubwirwa usanga umwana quelque fois s'il s'agit d'une fille repouille vers Satan paternelle aja kwiberayo usanga canke nimba baye ngaho ahabaye ari une des personnes les plus malheureuses iyo quartier cyangwa iyo commune nashaka rero mbazi mbega ijya nyifato bagira yuko umurya umutima birenze urugero yo bari nyifato two kwankuraja cyangwa ni nyifato au contraire twogwanya reka sinwara umwanya niba azahubwaje afise ibibazo kwitwe tuko turisazira turamutama ngira abafise ibibazo byinshi dawa les jeunes ici présents ngira bo bari kubaza ibibazo byinshi kaje ngeze ivyo ndabashimiye merci beaucoup okay reka ngira nishuri ico ngira ngo ntibihabwe bisa n'ibivangana reka dusome mu Efeso 6 twari twasobye ariko nari nahavuze haravuga ngo guhera ku murongo wa 4 bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse ubahe so na nyoko ico nico cagezo ca mbere kiri mu isezerano kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi namwe base ntimugashavuze abana banyu ariko mubarere mubahanura uko umwami wacu agomba nashaka ngo duhagarare ku murongo wa 4 cyane kubera abana bakura bumva ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uzoronke umugisha ivyo bintu ni jambo kenshi twakuze twumva ariko birici bivuga ngo namwe base canke abavyeyi bandi ngo ntimugashabuza abana banyu ikindi ariko mubarere mubahanura uko umwami wacu agomba rero ibi bintu kenshi bisa nibigoye kubera bivana n'umuvyeyi ubwiwe ahageza gutahura urukundo rw'Imana umwana twese twarakushije nanje ndi muri secondaire ahantu naba bari basakano kakabarabara karimo amatafari nkuku rero umumama yaratureze yari umutante ako kabarabara karamweramwe ivyatsi nk'igihaguye imvura tukama turiko turagakora samedi mvuye ku ishuri nkasanga bari mwito rero ivyo bintu nkabiraba nkavuga ati ibi bintu je nakuba ndabizamo sinzoronka n'umwanya wo kuja gutembeye kubera kuwambira ushaka ku gatanu yaba ari ishuri avant midi après-midi rero nkasanga ako kabarabara ntashe hari utuntu two gukora rero rimwe na ngenda nkagenda nyene nkagaruka uvuye nkavuga je mvuya ko nyene rero amakosa y'abana ntabura mubajije ikibazo ciza rero
igihe umwana yakoze ikintu ubona ko ari kibi nk'umuvyeyi birakubabaza kandi ni ikintu ciza, ariko uwo mwana naho umuhana, Bibiliya yavuze ngo mubahane, ntumuhana kugira ngo umwereke yuko ufise ububasha cyangwa umwereke yuko ibintu yakoze bitakwiye no kubaho. Umuhana umwereka yuko ivyo binakwiye kubiheba kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Kuko kenshi iyo umwana umuhanye umubwira ngo umwana wankojeje isoni, wantukishije, we wabona yuko ibintu byose abikora ku bwawe, ntigera abona agaciro afise. Iyo umwana umuhanye umwereka ibi bintu bibandanije ubuzima bwawe nubwo buzopfa, ico gihe aravyumva. Mugabo iyo umubwira ngo wankojeje isoni, aba wantukishije mu bandi bagabo, sinzosubira kuronkaho nicara, nta jambo zogira, ivyo bintu nta acavuga none ubuzima bwanjije buri he. Umwana yakosheje nk'umuvyeyi urafise ububasha bwo kumuhana, mugabo umuhana umubwira uti umviriza, wakoze ikosa ukarimubwira, iri kosa rifise inkurikizi ku buzima bwawe, naho ntoba ntakiriho niwabikora sinzoba ndahari ngo ndaguhane, ariko niwabikora bizokwicira ubuzima. Umwana amaze guca ubwenge uramusigurira ikintu umuhaniye akacyumva, kugira ngo niyakura azovuga ati je ikintu yamaniye cyari cyo, ntiyandenganije. Kuko umwana ntabatahura ikintu ko ari kosa, wowe uri umuvyeyi niwe ukibona, hari gatavye abatahura cyangwa satani yamuteye akamukomanaza umutima. Mugabo uramubwira uti kwiba ni bibi, ukamubwira ingaruka bifise. Ikindi naco umwana umuhana umaze kumubwira ikintu ko ari kibi. Umwana utigeze umubwira ko kwiba ari bibi agaca yiba ugaca umuhana, ntubuzi ko abizi. Gira birumvika, ubu umurenganije kuko umuhaniye ikintu utazi ko ari kibi. Umwana akuriye ahantu basambana ntatahura ubusambanyi ko ari bubi, kuko akurabona ko biri normal, niko ubuzima bwomeze kuri we. Umwana utamubwiye uti gutukana ni bibi ndabikubujije, ntuzosubire gutukana, ngo ubimubwire kabira byumve, umuhanye ntazotahura ikintu umuhaniye. Amen. Kandi birebuze ngo mubahana mubahanura uko umwana wacu agomba. Nibaza ko guhanura ari cyo kintu kenshi usanga kibuza ku bana batoye, kubera twe mu muco w'ikirundi umwana aberaho se na nyina na image y'umuryango, kugira ngo washinga ntahe ntutukwe cyangwa abantu bagomba bakubona neza. Mugabo umwana umubwira uti ibi bintu wewe n'Imana yakuremye, Imana iravyanka, si jewe ndabikubuza nka papa cye mama, Imana yakuremye iravyanka ubwayo, kandi Imana nikubesha. Umuhanura ukaravuga ati mama ibintu bikurambira ndavyumvise, ubonye ko anabitahuye ushaka kuvuga ati ndakugira imbabazi, ariko ubukwikira nzoguhana. Rero ivyo bivaye muri kwa kuntu waramureze muganira. Amen. Rero umwana ko abana bari utuntu, abandi baje mu ngeso mbi. Nk'ubu hari ibintu byose kuvuga ngo umwana ngo akura isugi, ivyo bintu abantu benshi barabiretse kubera tarakiriye yuko gusambana biri normal. Ariko ku bantu bakishijwe ijambo ry'Imana rihinduka. Umwana aramubwira ati mwana imyaka ugezemwo abandi bana mu ngana uzokumva basambana, akamenya yuko ibintu byo gusambana bihaba, kuko azoja ku ishure yumva bari ko bavuga ibintu byo gukundana, yumva abantu bari ko batera inkuru ngo nararyamanye na naka, ivyo bintu akavyumvirayo. Abandi bakamubwira ati we nturaryamana n'umuntu n'umwe, none yo biraryoshe nawe uzogenda. Agaca agenda uko yende kubera bamubwiye iki ngo biraryoshe, wewe nka se na nyina ntacura mubwira ku ivyo bintu. Nije bituma udakwiye gutinya kuvuga ibintu byerekeye sexuality. Umwana afite imyaka 10 guhera kuri 10, hormone zo kuvyara ziba ziriko ziraza mu mubiri. Azoba yiyumvira umuhungu cyangwa azoba yiyumvira umukobwa, natazobikubwira bizoba bihari. Wewe kubera uwa waramureze iyo myaka ukawiyiza, uramubwira uti hari ibintu umubiri wawe uburi kugusaba ibi, uzokwiyumvira kuryamana n'umuntu, uzokumva abantu mu ngana babikubwira, ukamubwira uti niwavyumva ntuzobijemwo kugira ngo ibi n'ibintu bigushikira. Akumva yuko yabibwiwe n'umuvyeyi wiwe ubwa mbere, kuko ndabwire ngo ubu yaba abajene abana basambana bakiri bato cyane, kandi birabica, ntibashobora kugira ingo nziza, ntibashobora gukomera. Ukumaze gukundana n'abantu batanu ukiri umwana afite 20 ans bakagukomeretsa mu mutima, ni gute uzoshobora guhagarara neza mu buzima buri imbere? Rero mubabwire ibintu bihari mu isi, mubabwire abana uzobona abana mungana baboregwa, uzobona abandi batwaye inda, abandi basambana, akumva ko umubwiye akabona yuko utari mu bintu vy'imwe mu gusa, ukamubwira ibintu bihari.
ukaca umubwira uti mwana uzitwara uko niwumva babikubwiye uzovyanke hama uzosenga Imana igukomeze kugira ngo nahazoje ubujumbura akaba ari wenyene ya manoro wamuha izomutunga ariko agendeye muri vide ntacu umutima wufise n'Imana ntacimwibutsa namwe muya ntacamwibutsa kubera iki nta kintu wabivye mu buzima bwiwe. Rero ikintu cyamba cyo gusuzuma imbere yo kuvuga ngo umwana yakoze amakosa banzura yo ko hari ikintu wamwigishije ku ivyo bintu. Icya kabiri yakoze ikosa subira ukimwibutsa uti narakubwiye ko ibintu ari bibi. Icya gatatu umwereke yuko ukimugira imbabazi utamutaye naho yoba yatwaye inda. Kora yanda yabwire ngo n'abantu bakuze hari bagira mu mariage bafise inda none ko batabakubita. Niba natwe twiyorohereza reka nawe tubone ko bakwiye kubaho mu bintu bimwe bimwe cyamushikira nkubwira uti ico kintu wakoze sico gifite inkurikizi kubera umwana afite imyaka 12 aba ariko aratahura ubwenge wawe ari bunini urabimubwira ntugumubwira ibintu vy'imwemu no kwisonzesha kesha abana baduza gushika kuri 20 25 ibintu byo kuma bisonzesha nta nivyo babumva kiretse abantu Imana yagiriye ubuntu rimwe rimwe mugabo abashaka aje gukina hama acaza gusenga yumviriza nk'iminota 25 hama chata kuko urukundo kuri we nuko umureka akaja gukina acabona yuko uzimana iyo umuhujya mwanya. Amen. Rero nuko no cishura akoze ikosa ubanza urabe wowe ubwawe ko hari kintu ngisho kwivyo bintu. Icya kabiri ikosa yari koze subira umwibutse ico kintu ijambo y'Imana cyo rivuga. Icya gatatu mwereke yuko umuhanye kugira ngo ubuzima bwe ntuzogume bupfa. Apana bavuga ngo wanyiciye icubahiro kubera akwiye kubona yuko ubuzima bwe ari Imana yabumuhaye kandi aberaho Imana kugira n'igihe utazoba uhari azomenya yuko Imana imubona wewe utabona. Amen. Kuko twese imbere y'abantu dusa neza turi twenyene twaya dukora ivyo tugomba kubera twakuze tuvuga ngo singira ikintu kibi nkora papa ntavugwe nabi singira ikintu kibi nkora mama ntavugwe nabi ugasanga rero turi twenyene twibuka ko Imana tubona kandi ari yaturema uko niko tusaba twabaye abanyedini igihe umuntu yinyegeza agasa neza mu bantu ariko mu buzima busanzwe akora ibintu bitari byo. Umwana umureze ukamubwira uti Imana irakubona niyijejwe ubuzima bwawe azoyitinya ahantu hose. Amen. Rero niyo nyisho notanga murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Ndafise akabazo gatoyi na mu rugo haba hari abana babiri umugabo n'umugore yo mutumva kuco kimwe affection mwakumva ko guha affection umwana ari kumukankamira yakoze ikosa undi akumva ukundi kundi igute mwotanga ikintu kimwe ku umwana ntahave yumva adakunda akumva ko akunzwe n'umuvyeyi umwe kurusha uyu mwemera bya bindi byose. Nashaka cya mbere cya kabiri yo mu buzima yo wakuze yafite utayihawe uri mwana yabaye abandone nuronke n'umuvyeyi n'umwe aguha affection yaba mama yaba cyangwa wundi wese ukumva ko wakuze uri nafa ko jeti ni gute nawe umenya gutanga affection kandi ataco waronse ko bavuga ngo utanga ico waronse. Amen. Abaje ko bishizo cyane kandi nanje abavyeyi bapfuye mfise imyaka 5 nanje nta rukundo naronse rero kubukimbajije ndumva bigaruka ku buzima bwanje nanje abavyeyi bafite imyaka 5 cyaturegwa n'abantu b'umuryango kandi sinababesha je sinobabesha twakuze duhangana kubera mu muryango muraza abarundi ngende bimeze abavuga nije ndakureze mugabo ugasanga utuntu twanyaguma dutwara umubona kubera uri umwana ntushaka kuja kubwira ngo umuntu andeze ngo hari ibintu aza gutora nta muntu ashaka kumva ashaka hora nanje nakuzuko ariko kubera kumenya Imana nibyo kintu je kumenya Imana je biruta diplome cyane. Rero ikintu cyambere no kwishura ku kibazo cyo kuvuga ngo numva nohera kuyice cyo kuvuga ngo ni gute umwana ushaka kumuha urukundo atago wakuze ufise. Rero ahantu bigaruka urukundo birivuga ngo Imana n'urukundo. Umuntu atazi Imana ntihagire ibintu byinshi muzomusaba kuko ntavyo abafise. Amen. Nawe uzi ko Imana batari kwigishije ugenda muhira wihe pole uvuga uti Imana sinayimenye kandi byo amakosa nkora ntakunira ari kubigenza mwiyakire
kuko nutiyakira uzoguma wicira urubanza ngo vyakunaniye atavyo warufise. Ubanze wiyakira uvuga uti nanje bwa wundi ibi bintu mbona nari kubikora ariko ntavyo naronse, rero nsanze nanje ntari ko nkora nabi ahubwo mfise ibintu ntafise, hari ibintu nafise. Rero kugira ngo utange urukundo ku bana wavyaye wagiye kubaka atagufise, wagiye kubaka ufise ibikomere canke wubatse ufise n'inda, ivyo navyo birahari birashika. Cyangwa ugasanga baguhatiye umugabo kubera guteye inda ukamushaka utamushaka. Ivyo ni ibintu bigoye cyane. Kugira ngo ushobore kugera ahantu uvuga uti umwana nzomuvyara nzomu rukundo ntaruronse, nuko uba ufise urukundo rw'Imana muri wewe. Donc bigaruka kukumenya Imana nk'umuvyeyi, kuko birivuga ngo Imana ni urukundo. Rero ku muntu ashobora kuba atahawe urukundo n'abavyeyi, kugira ngo ashobore guhinduka ashobora gukunda abana nkuko biri bivuga, nuko nawe atahura ko Imana imukunda, nuko umutima wukira ibikomere Imana ikamukiza, akabona yuko ibintu Imana yamuhaye nawe ashaka kubiha abana. Kuko utarataha urukundo rw'Imana, nagenda babwire ngo uguma ubona abantu ko ari babi, ugumana amacakubiri, ugumana ugwango. N'abana bawe urashaka kubavyara ukabanga, umwana final maranshisha birabaho. Urashaka kubona ko umwana yakurambiye ukavuga ntiwoja no kuryama, kuba twese turagira ibibazo. Ariko ifite urukundo rw'Imana uba ufise ikintu kiri hejuru y'ibintu bidushikira muri buno buzima. Rero ikintu kubwira umuntu yakuze mu bwo buzima bw'ibikomere, adakunzwe, hakagira ahantu akumva yuko nawe atiyakira, yumva yuko atafise agaciro. Kugira ngo ushobore gukemura ivyo bibazo, nanje inyishu ndaguha n'inyishu niko nanje nabigenjeje. Jewe narigeze umuntu tuvukana mukuru niwe yadufashije, yarigeze kuza kundaba ahantu niga ndi muri secondaire mu 8. Araza kundaba avuye ku kazi, aje kundaba bategura kutuja ahantu mu kabari gufata ikintu. Mugabo je kubera ingene nakuze nikengera kandi nari nzi ubwenge ku ishuri, mugabo narikengera nabona ko nakwiye kuba mu bantu kubera uburyo nakuze. Umwana yakura twakura nyene ubona yuko atahantu abantu nyene bagucinyiza. Rero cyankuru uko mbona yuko ndi umuntu akwiye kubaho uko atakintu ushoboye. Rero aje kundaba bategura ngo dusohoke n'abantu bo muri famille nyene. Je rero ingene nabona ubuzima, nabona yuko ntoja kwicara ahantu mu bantu hasa neza ngo dushobore kunywa ikintu abantu bambone. Kandi nje ngiye ku ishuri narabitora cyane, na interrogation na vertige barashobora kuyizana nkayitora kubera nariga mu mutwe nari meze neza, ariko mu mutima narikengera cyane ku buryo umbwiye ngo dusohoke tuje ahantu heza twifotoze nari guca mpunga. Kandi nivyo vyabaye, aja barategura ngo dusohoke, aje sinabimubwiye, barateguye sorti cyandahunga ndagenda ntavuze. Ngiye baravuga ati nahantu yagiye, kumbe arashobora kudusangayo mu nyuma. Baragenda barafata ibintu bateguye, baranywa, bararindira ko nza, barabura. Mwijoro batashe basanga ndi muhira. Kubera je cyo nariko ndahunga, kubera nakuze nyene atagaciro mfise, numva ko atagaciro mfise, sinashobora kuja mu bantu ngo shobe kwicara mu bantu. Narabona yuko biriya bintu Yesu nabijamwe, ntumva yuko nto vyaki. Rero mukuru wanje arashavura, ariko ntiyamenye igituma ntaje. Kandi narishe urubanza kubera yari yaje kuraba jewe, urumva nije nabahuza. Mugabo sinagiye kandi sananamubwiye. Kandi niyo ndabimubwira ntiyari kuvyumva. Nawe avuga ati ni sindabizaye bitahura naje, ariko nanje igihe nakizwa nkamenya Imana niho natawe ibintu byambayeho. Rero ingene ivyo bintu bihera umenya Imana, ukamenya ko Imana igukundisha kubesha, ukamenya ko Imana ari umuvyeyi, ukagira urukundo rw'Imana mu mutima wawe, kuko nico kintu abantu benshi babuze. Rero umaze kumenya ko Imana igukunda, Imana irakugaburira, Imana irakwambika, Imana iraguha abantu bagukunda. Je mu buzima nahuye n'abantu benshi bamfashije mu ibintu ntari mfise, nibo bamfashije, banyigisha urukundo rw'Imana, baranyereka yuko umwana naho akora ikosa Imana ishaka kumuvyura agahinduka. Kandi nanje kubera vyambaye ko ndi mu 8, ubu nkaba narahindutse ntakijya mu bantu ngo nyegere.
candavyemera kubera vyambayeko. Rero uramenya Imana ukuza uraza gusenga, Imana iraguhuza n'abantu bakagufasha ibintu bimwe bimwe ugahinduka. Hama vya bintu utari ufise ugaca ubiha umwana, kandi umwana urabimubwira uti ibi bintu ni Imana yabimpaye je nakuzuka, akabona yuko Imana ikomeye. Rero ico nico kibazo ca kabiri no kwishura, umenya Imana kubera nta handi hantu bikura. Kiretse Imana irungise umundi muntu w'umuvyeyi ashobora kuguha ivyo bintu. Rero nuko no bikwishura. Ikibazo ca kabiri, iyo mudahuza muri abavyeyi, umuvyeyi umwe akaba akazi uwundi akaba yorosha. Ikintu ca mbere nuko mwebwe nk'abavyeyi mugira umwanya wo kuganira kukungene murera abana, kuko mwubaka umwe wese afise ingene abona ibintu. Umwe aba yakuze bamufinisha, undi aba yakuze ari ku murongo n'amahera yose aziganya atashobora guteka indya ziryoshe. Hari abantu bameze uko ntashobora kugura impuzu nziza cyangwa ateka indya ziryoshe. Hari abantu bameze uko nawe afite amahera ndayaziganye ejo hoza ikibazo, nuca mbaho gute akazoguma uri hoza ikibazo, nta mpuzu nziza agura, nta nitwo kurya turyoshe ateka. Rero ivyo bintu birahari. Igihe ivyo bintu mutabihurizako, ubonye murabiganira ubundi ngene murera abana, ukavuga abana bacu tubarera uko hakagira ibintu muhurizako. Kuko umwana abonye yuko ico nyina amubwiye se atacemera, azoca gupinga kandi uri nyina. Niko bimeze. Modeli izobigiye azoca ashigikira cya kindi kimworeza avuga papa aranyemera we ntunyemera, ubwo satani akaba arinjiye. Rero ikintu ca mbere mukora murabiganira ukavuga ati abana tubarera uko. Icya kabiri murasenga Imana igafata ibintu mudahuriza ikabikuraho. Icya gatatu, wowe ukijijwe wadakijijwe ni ubuza Imana, kuko umuntu atazi Imana nta responsibility muharuraho. Nimba ari umugabo aborerwa, nimba afite utunyanga twiwe, Imana iharura ko atayizi. Uwo muntu uramubabarira ugasaba Imana ikagushoboza gukora ibyawe. Nanje papa na mama bari bafite ibintu bapfa, kandi ndabizi naho batabimbwiye, kubera abantu baturetse barabitubwiye. Hari ibintu batahuriza ko byinshi. Mugabo mama yari afite ingene ameze ku buryo na papa yaramubwira ibintu akavyanga, ntiyemera ibintu vyose, kubera we sokuru yari umupasiteri. Ingene bari barabareze baratinya Imana, bari bafise kwiyubaha, akumva yuko amakosa yose ntaca yemera ngo ni kubera umugabo yamubwiye. Avuga je ivyo bintu ntavyo nemera, kandi bikamuremera. Mugabo akavuga ati je ndabigendera, Imana igakikoresha ivyo bikazoja mu bana. Umwe adakishijwe mudashobora gusenga ngo mugire ibintu musaba Imana. Wowe uzi Imana niwe wikorera umutwaro, niwe ugerageza kuba umuvyeyi aho ugeza, ibindi ukabiragiza Imana, kuko imbuto y'Imana ntishobora kuzimangana. Naho wowe ufise umwe agorana hakaba umwe yitwara neza, uwo muntu Imana niwe izokoresha kugira ngo abana bahinduke. Amen. Ntushobora kugira ubwo uzi Imana ngo nikubera naka ingene ameze, ingeso ziwe niziwe uramuragiza Imana. Ariko wowe kubera uzi Imana uravuga uti abana banyuzoberabera akarorero mwibi, nzobigisha ibi. Imana izoshibata nk'umwana umwe, umutima wiwe uhindukize kuri wewe, n'abandi bazoba batakumvira ntuzobura umurokora. Uwumwe nawe igihe utazoba ugihari azofasha wivukana. Haleluya. Yakobo yari afise umwana umwe amukunda, Yosefu. Bariya bahungu bandi mu kibazo bamuteje igihe basha guturira inzu z'abantu basambanishije nimba ari umukobwa wiwe. Muri bukibazo bamuteje ari umunyamahanga i Kanani, avuga ati mwagiye gutura inzu z'abantu mba mu gihugu cyabo zishobora kwigwanira, mwanteje ibibazo. Baramubaje cyane bariya bahungu ba Rubeni. Ariko Yosefu wenyine niwe yamukunda, niwe yatuma agatwara ingi aho baragiye, niwe mwana yamushika ku mutima. Abandi bari baramubabaje cyane, muri buka kandi wagiye kuburira ubwiwe. Rero ivyo bintu birahari. Abana bose ntuzosanga bakuyoboka cyo kimwe, ariko hazoba umwe Imana ihindukiza ku mutima, usange yumvira wowe cyane, usanga umutima wawe warakugurukiye. Uwo niwo uzovuga uti Mana uyu wamumpaye, naho abandi bitameze neza cyangwa aho tubana bitameze neza, uyazokiza abo bivuka. Amen. Ntushobora kwihebura uzi Imana, kuko n'ivyapfuye irabizura. Amen. Nanje nuko vyagenze, papa na mama bari bafite ibintu bapfa, ariko kubera je nakuze ingene mama ameze, nkabona ingene abantu baraza muhira bakarima bagatahana inge nyinshi, no muhira bakaba bariye bagahaga bagatahana inge nyinshi. Sizere dimate abantu baraza muhira barahakunda cyane kubera mama yabafata neza.
nawe uri umuntu atawushoboye waje kurima yarakugaburira ugatahana n'indya uja kurya muhira. Abantu barakunda muhira je kubera nakuze ndabibona ivyo bintu byarampinduye. N'igihe mama yari yapfuye dushwanye turi abana batoya abantu baraza bakababara ntibashaka kubona dushwana kubera ingene mama yari ameze. Rero wowe ntushaka kubona iyo uri kurashira ijambo ry'Imana mu ngiro ahantu bigeza guhindura abandi ntavyo Imana ntavyo kwereka kenshi, ariko uzogera kubibona uri kurakura. Kuko nanje nabitahuye nkuze ingene ibintu mama yagira byari bikomeye nkiri umwana ntacu nabibonako. Rero ufise umuntu mubana kugora ukabuza Imana ushira mu ngiro ijambo ry'Imana, ibisigaye bigoranye ukabiragiza Imana ukizera ko Imana izomuhindura. Kuko biravuga ngo nta mugorotsi yahebwe cyangwa ngo uruvyaro rwe rusegerereze, ariko abana biwe bacika abagurana abandi. Iryo ni sezerano ufise uri umuntu yizera Imana. Amen. Rero ni bibazo bihari, ariko kubera nanje nakuza ari uko bimeze je bituma nta byadufashije cyane. Twese twarakuze turiga, abandi barubatse bafise abana, kandi nta hantu byavuye n'Imana yabikoze. Muhira haregera igihe tubura indya ntitwaje kwiba, kandi turi abana batoye twaragiye ivyo turonse tukavyuka tuja kw'ishure, ntitwagwaye ntitwagiye kwiba, kandi atanjya ntitwama dufise indya zikwiye muhira. Ariko kubera uko kuntu mama yari yaragerageje kubana n'abantu neza akagira imbuto asiga bivyo, Imana yakoresheje ivyo iraturinda ingeso mbi atamuntu ariko aratureka. Kuko nta muntu aza kutubwira mwana hariya ntuzojeyo ibi bintu ureke kuvuga nabi, ivyo nta muntu yabitubwira. Kuko twari turezwe n'abantu b'abagabo, abagabo nabo mwazi abari kuja kunywa hama kaza kuraba yuko mwaramusamaho. Ariko Imana yakoresheje ivyo iraturinda kugwara, turiga tukamenya n'ibindi rabikora. Ariko ugiye kubiraba nta byavuye nyene aho nyene gusa, nta bintu bindi birebire. Rero ukomeza mu nzira y'Imana ugakora ico Imana igushoboza, ibisigaye ukizera ko Imana ishoboye byose izogira ikintu hindura. Amen. Urakoze. Yesu nashimwe. Ngarutse gatoyi ku cyo mwavuze kare kijanye urukundo n'ubugenzi ku bana, no kubaronderera umwanya wo kubakinisha no kubayagisha. Ndiko ndavuga mu kibanza cy'abantu bagikora kuko amadiplome baronse. Ibyo bidiplome nyine naho igihe usanga bibuza abavyeyi gukurikirana neza abana. Ndiko ndavuga nk'akarorero umugabo akorera nko mu yindi ntara kandi agakoraho igihe kirekire, hanyuma nkavuga nk'umukenyezi nawe ashobora gukora nk'izamu mw'ijoro cyangwa agakora akazi ku munsi wose. None mubona gute ko abana iyo affection boyironka kimwe n'abandi, canke mubona gute ko abavyeyi bo satisfeza abana babo mu bijanye nuko kubaganiriza, nuko kubatwenza, nuko kubereka urukundo, kandi wa mwanya watwawe na bya bidiplome mwamye muvuga kare. Hanyuma ugasanga mbere hari n'igihe umwana akuze abonye nka se igihe gito na nyina mbere akamubona gato gato aza yiruka. Byogenda gute? Kigira kabiri ni kijanye n'abana bakuze bamwe bavuga baja muri etude. Mwene wacu yavuze iby'umwana azana amakaramu abiri, reka nanjye mvuge iby'umwana atwara ikaye zibiri canke zitatu ngo agiye muri etude, asanga agiye kwigana na Fifi na Fofo na Fafa na Fefe, bamubwira bakabwira ko agiye muri etude. Wewe ukagira umwana agiye muri etude, mugabo none iyo etude muyigirira hehe? Mbega abavyeyi turabaza umwana ahagirira etude, mbega twoba tuhaca tukaraba yuko ikagirira kwa Zidori cyangwa kwa Zidonia? Ibyo onye navyo mbe nimba naho tutabakurikirana iyo baje tugasanga ya manota bafise sayi umwana yamaja muri etude, ubwo nituba twiteze ikintu kitari cyiza kuri uyu mwana, na cyane cyane abana b'abakobwa.
hanyuma icyanyuma numvise ko mwakibayemo gatoyi nikijanye no kurera. Abarundi bavuga ngo ukubyara nikugoye mu kurera. Hari igihe bishika abavyeyi bakarera abana batavyaye. Mbega abavyeyi mubona byo biborohera gute kugira ngo abana wavyaye barerwe kumwe n'abana ureze, ubaho urukundo rumwe, ubagirire neza kumwe? Mbega ba bana ureze nta kantu bashobora kugira ati mbega ba bavyeyi burya naho batureze kimwe nta kantu bagirira umwana wabo bavyaye gusumba uko bagirira twebwe? Byogenda gute? Karansiga kumva mbega nta kariganga muhogo bakurana burya ntako bahisha. Nibyo nari mfise. Murakoze. Icyo navuga ku kibazo cy'imyanya y'ubuzi nivyo bihari muri kino gihe. Icyo kibazo rero ni ikibazo kitoroshe kubera yuko imibereho iragoye kino gihe. Kugira ngo ushobore kuronka minervare y'umwana, urihe n'inzu, uronke na ratio, umugure n'impuzu, ubuharawe no guhimbaza anniversaire na telefone Android. Umva mufite ibibazo bikomeye. Twe twavuze nta telefone wasaba, nta anniversaire wasaba, ariko ubu uye umwana yibona kuri Facebook akaja avuga mama nane kuri anniversaire muzompiki, nawe na anniversaire nayo bagufetera nta importance ubiha, niwumva ko bikenewe. Rero ngerageje kuvuga ko icyo kibazo uburyo ubuzima bwa kino gihe bumeze n'ubuzima bugoye, nico nogaruka ko cyane kumenya impinduka zihari muri kino gihe, kuko isi ifise uko igenda imera. Kera twakuze tujya indya barimye muhira, twese ngira twarabibayemo tudasuma. Ibintu byo kuvuga ngo nta mahera yo gusuma hari nta byari bihaye, mwarasoroma mukajya n'ibyo mukigega, umwaka ugahera n'undi kaza. Ariko harageze igihe ubuzima buhinduka, umuntu hakaza amahera, udafite amahera yo kugura indya ubuzima bukanga. Nico gituma abantu bagira inzara. Ikindi kintu cyaje kino gihe, ibintu byo gutera imbere byo kwiga, byo kuba mu bisagara byazanye ubuzima bugoye gusumba ubuzima bwari buhari kera. Kubera iki? Iyo uje kuba mu gisagara haba hari amatara n'ibarabara kandi urambara neza, mugabo haravuna kurusha kuba ruguru. Iyo hano hari rero impamvu y'icyo kibazo aho gihari. Kugira ngo ube mu gisagara ukeneye kuba ahantu hari inzu kubera warize hari n'amatara. Donc ukenera kuronka amahera atuma ubaho hantu, kandi kubera uba ukeneye kubaho hantu wewe uca urondera amahera ukavugana n'uwo mubana ubwo toronka amahera gute. Rero ikibazo aho kigaruka ni hehe? Mwebwe nk'abavyeyi, umugabo n'umugore, hari ibintu mu mitima yanyu mushira imbere bituma muhitamo ibintu bimwe bimwe. Umuryango wose wugiye usengene utunganije, nta muryango usa n'uwundi. Hariho nk'urugo usanga rushira imbere amahera, mabwa twebwe dukeneye amahera no kugira inzu no kuronka ibintu byinshi, mwese mukiruka kurondera amahera. Hariho n'abandi usanga bashira imbere urukundo no kurera abana, umuryango wose usukumeze. Hari n'abandi usanga atakintu baneza, bavuga ati iyo turose ndya turarya, tanke iyo turose wo tubesha tukabaho. Abantu bose basingene bameze. Rero sino kwishura iki kibazo ngo ndabahinyisha muri rusange mwese umuce mugena mubugotse shaka dukora ibi. Banza wewe wirabe n'uwo mubana, ibintu mushira imbere mwebwe mu rugo rwanyu, kuko naho nawe bikwishura ngaha sinza aho gutegeka muhira mu rugo rwawe ngo ubikora. Wewe nibihe ibintu ha importance nk'umugore n'umugabo mufise abana. Kazoza k'abana niko gakuru cyangwa ivyo mukenera kuronka nivyo bikuru. Ubwa kabiri, mumaze gutora ivyo bintu mukabona yuko hagati y'ubuzima bwanyu n'ivyo mukeneye kuronka hamwe n'abana igikuru, niho noshobora guca ndabahinyisha. Kubera yuko mwese murafise ibintu mushira imbere mutashobora no kuvuga ngaha turiko turaganira. Nk'umuntu afise igikomere cy'ubukene akura kene kuronka amahera,
nivyo nico gituma abantu baguma biruka mu bintu byinshi kubera twakuze dufise ubukene. Ubwo jewe nikura akagaye, je nshobora kwambara impuzu ya 200,000, je nshobora kuba mu nzu y'amakaro, je umwana wanje yige ku ishure rizimvye. Ico nico kintu kiri nyuma yo kuguma mwiruka. Nico kintu cyambere bya bikomere by'ubukene tutarakira. Cyangwa wagiye ku mugabo arakudeseva akagufata nabi, wavuga je shaka komera kumufata nabi, ugasha wirondera akazi, ugasha nawe uja kurondera amara kugira ngo uronke tukeneye. Impamvu zari ni nyinshi, ariko ndushaka guhagarara imbere y'Imana. Tuziko ibirivuga ngo abana n'umugisha, ukahagarara imbere y'Imana uri umuntu akije, ukabwira Imana ngo hari impamvu zituma n'itabana igishoboka. Impamvu bituma ni ibintu tuba turondera byacu by'inyungu zacu bituma duheba abana. Kandi ituma ucubibona niki, naho mwiruka mu karuhu ntimuca mutunga, cyangwa ntimuca mugira umuryango uri mu munezero. Murazi ikintu kibabaje kugira umwana wonsa agutwengera umuterura utwenga ufisa n'amafoto afite imyaka 15 akaba ajyamana n'abagabo utazi, nawe ugira amahera angana gute nta munezero uvugize, nta munezero uvugize. Uwo mwana uraza akigutwengera ari uruyoye, ukaraba ibintu arimo ugakorora amusozi. Niko bimeze. Rero inyishu nabahaniya mwebwe mumaze gutora mu rugo ikintu mushira imbere niho mushaka guhitamo neza, ariko nta nyishu nimwe ibaho yo kuvuga ngo nta mwanya w'abana mfise. Mufise akazi kagoye, mwamura abantu bakuze, nkubaho bigeze ku bantu bose abana bato kino gihe mutegezwa kugira sacrifice nini cyane. Imana niguha abana ntibikubwiye ngo byose ubyishoboze, mutegeza kwemera yuko Imana itegeza kubafasha. Turi kumwe. Imana itaguhaye umugisha wo kubaho wewe ngurere n'abana, uzokoresha amaboko yawe ngo bishobore byose. Kubera birivuga ngo nikiye kintu gitungisha umugisha w'Imana. Ntutunga kubera ukora gusa, utunga kubera Imana hezaga ivyo bintu ukora. Amen. Muranyumva? Rero kuba mwiruka mwese gukora muri babiri sico kintu kizobatungisha. Ico ni shigano cyane nashaka dukosora. Iyo ibintu by'Imana ubyubahirije kugira bisaba, Imana iraguhezagira kandi irakubesha. Yesu nababwira ngo mbayeho uko ndagusigura ingene mbayeho ntavyo utahura kubera nanje ntavyo ntahura. Rero ubuzima Imana yateguriye kubaho, Imana ivuga ngo ni je ndababeshaho. Ibyo tegeza kuvyizera. Mwubatse mwamwize ko Imana izobaheza kandi murabisengera. Ikintu cyambere gikomeye Imana idusaba muri Deuteronome 6 twasoma ngo abana banyu mubigishe ivyo nabageze, ngo muri ku meza muri ko murajya, ngo n'igihe mwa muri ko muragenda mu nzira. Iyo niyo nshingano ya mbere y'umuvyeyi, kwigisha umwana wiwe Imana, kandi atageza kubikora babana. Rero kisha ahantu bipfira ni hehe? Ukundanye n'uwo muntu mukaja kubana, mwagiye mufise imigambi yawe, mwari mwafunditse iki? Mwashaka gushika kuki? Kuko mu muco w'ikirundi bavuga ngo rongo ruvyare naho bigera, ariko ijambo ry'Imana suko rivuga. Abantu benshi barongora kubera iki? Imyaka no kuvuga ngo ngira umwana nanje naho bigera. Sivyo gaye ntitubesha. Umuntu mwaje ati nawe ko wagiye kubaka nikihe kintu ushaka gushika ko kufise umuryango, ahubwira ndafise umugabo n'abana numva ari sawa. Kandi abana utabareze uzoguma witwa umugore, uzoguma uvuga ko ufise abana nawe utazoba wabareze, ivyo uzobigumana, ariko nta munezero uzogira. Rero ku kibazo icyo kibazo cyo no kwishura no kubwira ngo umugisha w'Imana ne utungisha. Ico ni kintu cyambere. Mu rugo arashaka gukora umuntu umwe akaronka ibintu bibatunga. Ico ni kintu cyambere no bagira nk'iyi. Icya kabiri, murashobora gusaba Imana ikabahindurira ubuzi. Icya gatatu, murashobora kwemera kugira sacrifice mukabaho ubuzima busanzwe mugabo abana banyu mukabarera. Ico nico kintu kino gihe gishoboka, kuko kino gihe kugira ngo umuntu abeho ariruka hanze cyane. Mugiye mwese abana ni bato, ninda zobarera
ko tuzi yuko Imana ni mweme itaza mu mubiri ngo ugire umwana ati ntuje kwiba. Amen. Ibi bintu ndiko ndababwira bisaba gusubira ku ntango n'ingene wakundanye n'igituma wemeye umugabo bisha bigaruka. Kuko ibibazo bihari bivariya. Amen. Ariko kubera tufise Imana rero biruta Imana ibi bintu ngenda bikora nabi sanze ndabikora nabi numufashe ndabikore neza. Imana irashaka kubikora. Kubera iki wihanye wabonye yuko ibintu wari ubikora nabi ubu rero urashaka guhinduka. Ni Imana itangura kugufasha. Haleluya. Rero ko nacishe kibazo umwe akora kure undi akaba akora ijoro. Ingene mu bigenza mumaze gutahura yuko mutafise umwanya wo kurera abana mukaba mwemera ivyo bibiri ivuga yuko inshingano ya mbere y'umuvyi ari kugisha umwana hari ingingo muca mufata mugaca musaba Imana ikakora ibindi bikurikira. Niyo nyinshi numva nobaho kubera ibi ukurikiye isi izokwama ifise ibintu kubwira utashobora no gushitsa. Ariko kenshi abana b'abakobwa n'abahungu baje mu izo ngeso kubera nta rukundo baba bararonse muhira acahora n'umupapa akamubwira ati ngo ndagukunda agaca musaba akaryamana acagenda. N'ubu hariho n'abana b'abahungu bajyamana n'abagore bakutse mweko ari ibintu mushobora kuba mutazi ariko birahari. Nta muntu kino gihe ameze neza atari mu Mana nta numwe. Nimba abana banyu mushaka ko bagera kure muteza guhindura ibintu bimwe kandi mugasaba Imana ikabashoboza. Ntuwiyumvire cyane ngo akazi kazogutunga. Oya wewe genda ukore wizere ko Imana izoguhezagira ugashika ku bintu Imana ikugomba. Rero nivyo nababwira urashaka kugenda mu ukavugana n'umuntu kavuti inshingano yacu nk'umugabo n'umugore ya mbere ni yahe ko dufise abana. Ivyo mumaze kuvyumvikana mukavuga none twokora gute ko dukeneye kuri inzu turabona amahera adakwiye twokora gute. Nimba uvuga uti reka jewe ndashoboye gushona ngira ateri ya muhira bya bindi twavuga ubwa mbere bica bigaruka. Hari ibintu ushoboye gukorera muhira bishaka kwinjiriza ukaca ubikora mbwa abana bakagutaha bagasanga ngaho ukabona ko umukozi yatetse indya zimeze neza. Abana ntibame bajya injyambi bafise nyina nase bakiri bazima barababara. Umwe rimwe mu kwezi ukabagurira akanyama akavuga mama na hatabuye wishe yarafise yahora tugurira akanyama rimwe mu kwezi. Ariko nibaje inyama umuntu azibahaye gusa bizogora cyane kubagarura. Amen. Hari ibintu ushoboye gukorera muhira hari umugambi ushoboye kugira initiative ukagira projet ukaronka amahera makeya abana amemta bakaguta basanga muhira undi akaba ari ku kazi. Hama Imana kubera Imana ifite inzira nyinshi irugurura iyindi miryango. Nico kintu kiduha amahoro kumenya yuko Imana itwiyumvirira kandi itegura ibintu byiza kuri twebwe. Haleluya. Icya kabiri cyavuga umuvyeyi afise abana atavyaye oya bajya bajana baja ku amakudiswa amare mwavuze ibyo kutabakarira cyane none ko tutaba tugiye kuraba aho baba bariko barigira mugabo kuza bakagaruka yamanota baronka ari munsi gusumba. None twobigira gute? Tureke kuba ibinuma, tureke kubabaza, tureke ku sawa. Ikibazo cyo kwishuri ni kibazo kigoye. Twebwe tuciga primaire bavuga ngo abarimu baravuga ngo bavyeyi dusangiye kurera. Niko bavuga mu nama y'abavyeyi kurera n'uruhara rw'abantu benshi. Rero ikibazo gihari kino giye kuvyerekeye kwishuri. Abana benshi ubu kwishuri ntibacitwara neza nta manota meza bazana. Ikibazo aho kiri ni hehe? Ikibazo cyambere dukwiye kumenya kino gihe ni gihe kibi mu buryo bw'impemu kubera mwe mu kishenshi tubanda bibabwiye. Ubu Satani abantu atera cyane n'abana batoya. Ikintu cyambere mukwiye gukora abana bawe urabasengera n'igihe bavyanka. Paulo yavuze ngo igihe ngiye gusenga ndapfuka imbere y'Imana nkavuga amazina yanyu. Abana bawe ubabaza amazina uragenda ukababwira Imana ukabasengera ukaba ufise umwanya wo gusengera abana babwira Imana kugira ngo ibintu ushaka kubona babwira batumva Imana ishobore kubafasha aho bari ibarinde n'ingeso mbi ahantu bashobora kuba bazijamo kubera ibintu badatahura. Ikindi kintu cya kabiri ukora ivy'ishure uri umuvyeyi azi kwigisha canke azinanye n'umwigisha canke ushobora kuja ku ishuri ukabaza ingene yitwara uragenda ukabibaza ukabaza ingene umwana wawe yitwara ku ishuri. Icya gatatu umwana ubuzi ibintu atora ku ishuri n'ibimugora
sinzi ko ivyo abavyeyi baba babizi. Wamuti umwana ibiharuro arabitora, igifaransa kiramugora, canke ibintu vyo kuvuga biramugora, ntazi ku exprime. Umwana ukwiye kubuza umwana wanje atora neza ibi navyo biramugora. Ushoboye kumwigisha ukamwigishiriza, nayo ndababwire ngo inshingano z'umuvyeyi ni ivy'imwemu, ni indya, ni kumugaburira, ni n'ivy'ubwenge. Ivyo byose Imana yabihaye umuvyeyi. Amen. Umwana wawe niwo ukwiye kumwigisha bijya adashoboye, deyade ukamufasha kujya ko muri primaire nta kintu gihinduka. Rero igihe ivyo bintu atavyuzi, wewe urabona yuko atavyushoboye, mugabo ukumva yuko ukwiye kugira ikintu ukoze. Hama umwana wawe ufise uburyo ukarondera umuntu yobimufasha, bidakunda naho mucamuza mukagira nka group y'abavyeyi, mukagira initiative nk'ubwo abana bacu ko twebwe turabavyeyi barabavyaye, ni igiki twokora kugira ngo tubafashe, kuko nta muntu numwe yishoboye kurera umwana we mu bintu byose, nta numwe ariho, n'abantu bake. Urashobora kuba wize igifaransa, umwana wawe ntuzomwigisha ibiharuro, ukeneye undi muntu amwigisha ibiharuro. Amen. Kandi ashobora kuba ari no mu rusengero ngaha murazinanye, umwarimu wigisha igifaransa no wigisha ibiharuro baba bazinanye, baravugana kugira ngo wa mwana wawe agogwa n'ibiharuro, uce umuzanira umuntu akishijwe azi Imana, ashobora no kumugufashiriza neza kubera afite urukundo rw'Imana, kandi mugashobora no kumvikana amahera n'ingene uzomuriha. Ivyo bintu nta bihari, kubera twamenyere ko mu rushengero dufashanya ibintu vy'imwemu gusa. Mushobora kuba mufise abarimu mwo kwikora ko bari muri eglise, cyangwa mugasha mugira projet mukavuga ati wewe uri mwene data dufashiriza abana tuzoguhemba. Hako umwana wawe aje kwigishwa n'umuntu utazi, cyangwa akava muhira agiye kuvuga ngo ngiye muri etide, kenshi baje no gusamara. Rero ahantu biragaruka muri cadre ya eglise. Ibintu Imana idusaba guhindura ni twebwe biraba. Ntuzoje kubwira abapagani abantu bandi tutazi ngo wigisha umwana wanje nabi. Kandi ikindi kintu nacyo mumenye kino gihe, umuco wo kurera waratitutse. Umwarimu abakora akeneye amahera, ariko kwekera ukosheje baragukarira ku ishuri. Umwarimu umuhuye abari nka so muhira, nta tandukaniro ry'abari hari. Kandi umwarimu ariko arakwigisha, mwaragaruka mutatawe icigwa, avuga mugaruke nsubire ndabigisha, ariko ubu nta bihari. Ikibazo kiri hehe? Biravuga ngo mu gihe cyanyuma urukundo ruzokonja. Iyo niyo mpamvu ya mbere abana bafite ibibazo byinshi ku ishure, ntibiga neza, abavyeyi muhira nta mwanya bafise, nta n'umuntu aronka wo kubafasha. Iyo niyo mpamvu ikomeye. Ariko kubera mwebwe mukijijwe, muraraba bari mufise muri eglise, mugasha mukoresha. Wewe uri umwe uraza ukabwira abandi mufashanye n'abavyeyi, mukagira collective, mukavuga abana bacu bafise ibibazo ibi, mwebwe muri abavyeyi murakijijwe, mukaja mukavuga umwana wanje yiga afise ikibazo iki, umwana wanje yiga afise ikibazo iki, nakusanga azi nakayo mufasha. Ivyo bintu nivyo bikenewe kugira ngo mutorere inyishu. Mukicara bigoranye murasenga, ubonye umwana umubwira ntiyumve, uragenda ugasenga ukabwira Imana. Ushobora kubaho kubera iyo byanse mu buryo bufatika, Imana irakora igitangaza. Amen. Ikindi kintu cyo gikomeye, umwana ashobora kuba atumva ibiharuro, kuko systeme ya education irimo ibiharuro, igifaransa, icyongereza, shimi, uburimyi n'ibiki. Hari ibintu umwana wawe Imana itamuhaye kumva, nta kosa afise na daimoni. Umwana wawe ubona yumva ibintu by'indimi, muronderera ingene ivyo bintu by'indimi yoguma vyiga bikamuviramo ikintu kimufasha. Umwana wawe yumva ibiharuro atumva indome, mwereke ko ivyo biharuro bizomuteza imbere. Amen. Aha rero ibintu bica bigorana, haca haza uruhara rwacu rwo gushiraho ibintu bifasha abantu mu buzima. Kubera umwana wawe hari igihe atakosa na rimwe abafise. Ibiharuro ntahavyiga navyo, je nta biharuro mu buzima natora. Umbajije ibiharuro ntavyo nzi, na shimi morekire ntazonzi. Je ikintu cyanunze, je numva ibintu vy'indimi no kuboroka. Ivyo bintu naravyiga naronka maximum. Ibisigaye vy'ibiharuro narinze mpeza secondaire je banderibere. Je naduwe mu wa kabiri no mu wambaye muri university gusa. Secondaire yose ndayimaze, ibintu vy'indimi no kuboroka naravyumva, ariko ibiharuro ntavyo numva. Kandi nari yakiriye kuva no muri primaire, nta muntu je yanyigishije kugira ko ntori ibiharuro, ariko naduwe kabiri gusa kubera ingene niga ibintu je numva, naravyiga nkabitora nkaronka maximum. Ibisigaye Imana yaramenya ngene bigenda, baranderibera. Kandi n'abantu banyigisha ibiharuro wasanga badakaze. Yesu bavuga ngo ibintu bigisha ibiharuro barakaze, je baranderibera bigapasa
kaguma na avance nuko je nize. hari ibintu kugira ngo bikunde hatageza ko mu kiganza cy'Imana. Nicyo bituma wowe nk'umuvyeyi urubaha Imana hamugakora ugeze, kubera Imana ihesha ishubahiro abantu bayubaha. Niho iciza no kwishure igakora ibintu udashobora gukora. Amen. Je nuko byagenze, nta kuri disware je nagira. Barandiye kuri disware mu biharuro narayanka kubi. Yari n'umuntu tubana kuri disware y'umuntu mubana ho acaza kuvuga utuntu twose nibiki. Naravyanka nta n'imisi myinshi nayimazemo. Mugabo Imana yaramfasha nuko je nize. Rero umwana wawe uramumenya agogwa niki ukarondera inyishu ahiri. Ikindi kinacho ubona atanu uburyo ufise uramuragisha ukabwira Mana umwana wanje umucira inzira azotera imbere. Imana izomenya ngene bigenza. Haleluya. Nico kintu kibahumuriza. Kubera mwubaha Imana iri heshishware mu bintu byose. Amen. Rero nico nababwira umwana akubwiye ngiye kwigura amubwira genda wige, mugabo kenshi umwana umufasha iyo umenye ikintu kimugora. Hama bisigaye birashobora kukunanira byose ibintu turiko turavuga ukagira effort zose ukabona biranze. Ico gihe uramuragiza Imana ugakora ibyo ashoboye, ukamurondera gukoresha ibyazi, hama ibindi ukizera Imana. Hama nize nyigisho mukazizamo mukara ibibazo bimwe mushaka gukemura, kubera hari ibibazo tureka tubishoboye. Abari mu rushengero nibo bakwiye kubafasha kwigisha abana banyu, kubera ni bene so baba ari ko baba mu mugambi bw'Imana, kandi Imana izobibahezagirira. Umushoboye kumuha 200 ukayamuha, ariko dukwiye kumenya ko turi muri eglise kugira ngo dufashanye mu bintu byose. Amen. Umwarimu ngaha akavuga je ndi muri eglise canke hari ushomere yatararonka akazi azi kwigisha, kubera ko atokorera Imana mu bwo buryo, hama Imana ikazomugirira neza. Kubera ushobora kuguma wicaye muhira kandi no muri eglise uzi no kwigisha, genda wigisha abo bana batera imbere harimo pare yawe, Imana nawe izokwibuka ko wayikoreye. Amen. Nta muntu akwiza kuza mu nzu baravuga ngo je ndashomereye nta kintu cyo gukora. Oya, nuko hari ibintu utagomba cyangwa nuko hari ibibazo bitaboneka. Haleluya. Ubu n'abantu benshi n'abantu bazi kwigisha usanga bari mu eglise ataco bakora. Barahari. Kubera ikina n'abana bayoberwa, hari abantu bazi kwigisha abana bise n'umwanya. Ni kubera tudakorana. Ni kubera usanga hari ahantu taragira ngo tugire umuco wo guseru. Amen. Haleluya. Je nuko nanje nize ivyo bibazo narabigize, ariko je Imana yaramfashije kubera ivyo nshoboye narabikora, hama ibindi Imana yaramenye ngene bigenza. Amen. Ngira nogezaho. Hama ushoboye kubureze umwana atari wawe nibindi nk'ivyo nyene, biravuga ngo mushima data wa twese yabashoboje kuragana n'abera. Bivuga ngo mushima data wa twese. Uri umuvyeyi ubu mwana ku bantu, ubu umuvyeyi ku bana bose. Yaba uwo utoye mwibarabara, yaba no w'inshuti, bose bakunda cyo kimwe. Kubera Imana yaguhaye ubuntu bwo kuba umuvyeyi, uri mu kibanza cyayo niwe babona. Bose urabakunda aho ugeza ukabereka ubugwa neza. Iniye bakajya zimwe bagakura basangira. Kubera abana bazofashanya, kubera ari generation imwe cyangwa ari urungano. Ubuzo butanagiye harushaje. Uriya wareze ashobora kuba bazotera imbere akagera kure. Agaca yibuka yuko bari abandi bakuze basangira ku meza, bakuze bakina, akazokiza kubafasha kubera yumva ko bavukana. Ariko utangiye kubatandukanya, ntuzuzotera imbere, ntuzuzogera kure, ntuzuzofasha uwundi. Ushobora kuba uri kuratuma nabo bazogiranira n'abatavyuze. Amen. Rero nuko bimeze. Abantu batunze bose urabafasha, urabagurira impuzu, urabereka yuko bavukana. Hama Imana ibindi isomenya ngene bigenza. Kuko byose ntishobora kubimenya. Murakoze. Umuvyeyi yomenya gute ko bose bari satisfait de la question ubabahaye ubyetetaho, ubimenya gute bakiri bato canke bakuze, kuko ari batavyerekana canke banyegeza canke bafise akambono, ubimenya gute ko umwana wawe bose abo wareze surtout wabahaye urukundo? Ubimenya gute ko bari satisfait? Ikintu wabivye mu mwana uza kukibona yuko yacakiriye igihe agikoresha. Niyo nyinshi noba igihe umwana kenshi ivyo ubibona kuza, kuko nanje nabibonye nkuza kuri jewe, ntazo nkiri umwana ntazo nabona. Rero Imana iguhaye ubuntu bwo kubaho ukabona abana babakuza, ukabona ingene barera abana babo.
ukabona n'ingene bakunda abantu, ukabona n'ingene bihanganiranira ibintu bimwe bimwe, niho ubona yuko ibintu wabahaye ari byo. Niyo nyisho noguha. Mugabo akiri mutoya urashobora kuraba imigenderanire mufise ingene imeze. Nko gutera inkuru, ni bangahe murabona abavyeyi batera inkuru n'abana babo mugatwenga? Biragoye, umenya ni ibintu bigoye. Kenshi iyo ibyo bintu bibonye biraryoshe, birashobora no kumva yuko warabibuze. Mugabo urashobora no kuraba umwana agikura ibintu ingene aza kugutera udukuru, utuntu twabaye ahantu, nk'akantu yumvise ahantu agasavuga ati papa nabonye aka kantu hana, akaza nyine abishuhiye, ukabona yuko afise igishika cyo kukubona utasha, akavuga ati yo papa araje. Mugabo niyo abana mama aje shaye papa batacho bibabwiye baguma bari kuri televiziyo, ubwo biba bitangwe kumera nabi. Uko umuntu y'umukunda bavuze ngo araje uja kumutegera, niyavuye ko umukuru w'igihugu abantu babazi ko president ari umuntu w'agaciro, bavuze ngo araza kuza no kuja gukora bamwe barabiheba. Rero urabiraba uravye ingene abana bagufata nawe, uko warababizemo urukundo bararugusubiza, barumva yuko bagukunze, baraza bagutera udukuru turyoshe, cyangwa bakakubwira utuntu dushasha babonye, cyangwa bakakubwira ingene wumva ibintu, akakubwira ati je numva shaka iki. Iyo umwana atakubwira ibintu ashaka, nuko umutima we wugaye, kuko niwo muvyeyi afise, nta wundi muntu awambira kuri kubibwira. Utuntu dutoya yo kubwira, nk'umukobwa aza kukubwira ati hari umuhungu yaje ansaba dukundane, aha ni uvuga uti umwana wanje rero kwaza kambwira ibintu biba mu buzima bwiwe, ubwo ni sawa. Cyangwa umwana w'umuhungu akakubwira ati je papa ndashaka kuja muri equipe ya football, akabikubwira, akumva igituma bikubwira abakeneye impanuro. Ntaza gusaba impanuro ngo manura muri buno buryo, mugakubwira ibintu biri korera mu buzima bwiwe kugira ngo yumve icyo uvuga. Rero iyo umwana atakubwira ati hari umuhungu ariko aransaba dukundane, umuhungu akakubwira ati ntakubwira ati je ndashaka kuja muri equipe ya football cyangwa nshaka kuja Bujumbura kuramutsa hongo, iyo atatuntu bababwira to mu buzima bwabo biba bimeze nabi, baba batubwira abantu bangana cyangwa baba baranumye imitima yabo yugaye. Ariko no kuraba ko umwana akubwira utuntu akeneye, iyo ariko arakubwira ati papa none uzompaka ibi bimeze gute, cyangwa akaza kutubwira utuntu turiko turaba mu buzima bwiwe. Nagenda abwira imigenderanire y'umuvyeyi n'umwana ntivaho. Nawe uri umuntu wa 40 so afise 70, urashaka ko muyaga, uramukumbura ntibihera. Naha avuga ngo yagiye kubaka, urakumbura papa wawe cyangwa mama wawe igihe umukunda, igihe yagufashije ibintu, uravuga nk'ubu mama yaba ari ngaha ibintu ntivyari kuba, nk'ubu mama yaba ari ngaha yari kumfasha iki. Rero iyo abana batagukumbura ni ikintu kibi, niho nabivuga muri make. Naha bakuze nawe yogira 30 nawe afise diplome, urukundo ntiruvaho. Ngira ngo nacishu. Amen. Rero ngira ngo nizo nyishu numva nobaha. Ibisigaye n'urugendo n'Imana dushoboza ibi byose, hamwe n'ibintu bimwe bimwe tuba twimeje guhindura. Muri make nuko nababwira murakoze. kudufasha, kandi ndizera neza yuko inyigisho duhawe azikora ku buzima bwacu, nko ku bantu dufise uwo mugisha witwa ibibondo. Ni ukuri ndibaza neza yuko uyu munsi umuntu afise umwana ajanye bike y'ibyo mufasha muri kazoza, ntitubarere nk'ababata ariko tubarere nk'abantu tuzobazwa imbere y'Imana. Imana ibahezagire. Gusa n'abarangije umunsi w'ejo ni sport.